ntango uhura n'ibitsitaza byinshi, hari gihe ubugitangwe nyine tuvuge nkuko je nabibona nakubwiye kata nari mfise nta mahana nari mfise mugabo nisunze abagenzi n'abamfise nkabona ivyo bariko barakora nkaza ndagenda nicarana nabo kugira nabo banyigishe nshobore kumenya hama ndatina ndabimenya bivanye n'ivyo nari nsanzwe nzi nkaca ndabikombina n'ivyabo bica bimvyazira umusaruro kindi naco cyakigiza kiramfasha nuko nyine aciye nko mu mwuga sanzwe nkora utegezwa kuba umuntu ari honnête maze kuba honnête abantu bagakunda uko nyene kubera ukuntu basobanura ibintu ukuntu bagirira neza nimba ari kigwa akavuga ati kiragwa kakimwereka nto muceye akavuga ati ico nahinduye ni iki phone yari gwaye iki byose kayimwereka aha niho ashobora kuryohera akabona apana byawe bivuga ati yari gwaye ibintu banabimweze n'ivyo wakuyemo ntabimweze n'ivyo ramplace akabigira bibona byo biryoshe cyane kandi bituma nakwizera bimugiriye neza. Amahoro reka ndabavunira akagohe kuri Linux. Gira ibihe by'umunezero mu buzima bwawe hamwe na Linux Music Company, uruganda ruhinyanyura amasanamu hamwe n'amashusho uko ubuhinga bugezweho. Ubuhinyanyuzi niwo mwitwarariko wacu. Mwari kumwe na Gina Generite Riteka, umumenyesha makuru kuri Linux TV. Yes, reka ndabaramutse cyane bakunzi ba Linux TV. Tubaha ikaze kandi tuba twizera ko muba mumeze neza cyane aho muri hose nkuko biko murabibona kuri micro nanje meze neza cyane hama ko bitaba bimeze neza namwe tubihanganisha tubabwira tuti ibintu bizogenda neza ifu gusa ko umuntu yizera akizera ko ibintu bizogenda neza kandi ibintu ntivyama vyera ngo de no musi yo bimeze neza ejo bikamera nabi gikuru nuko uba uzinye ni tahura uvuga ati ejo ndiza ko bizogenda neza karagaciyemo. Yes, murabibona twicanye n'umusore ntatevye cyane turaza kuyaga vyinshi kubijanye n'umwuga wiwe kubijanye n'umwuga asanzwe akora asanzwe ari umufundi ariko umusore kabisa w'inguvu ziriyo araza ko twidondora ariko imbere ya byose manje kwibutsa gukora subscribe canke like na share ugire partage kugira n'urundi rwaruka canke nawe uri kuradukurikirana ntihaza kuburamwo inyigisho zo gukuramo. Ndabaha ikaze rero muri kumwe nanje Gina Generela, inyuma ya kamera turi kumwe n'umusore bamwita Alain niwe ariko aratuma amajwi n'amasanamu mubona bibashikira bimeze neza cyane. Ntatevye rero kadamwakire umusore umeze neza ndaho meze neza. Aho waciye wabonye mu kuvyuka umunsi wawe watanguye gute? Iyo umunsi wanje batanguye bon navyutse neza naramutse amahoro kandi ndashima Imana kuba ndi ngano no muri no saha turi kumwe namwe birananyoheye cyane. Yego imbere ya byose jewe ndashobora kuba ndakuzi mugabo ntakuzi cyane vyimbitse urashobora kutwibwira amazina wahawe n'abavyeyi niba canke ufise amazina y'ubuhizi utwidondore mu ncamake. Je mu bisanzwe amazina nahawe n'abavyeyi nitwa NSENGIYUMVA Jean Claude kuba mibanje n'abakunda kunyitwa JC tuno tuzina bakunda guha umuntu nivyo twa tuzina tubaru twa JC kivuye muri Jean Claude. Yego nuko nyene ni Jean Claude turi kumwe urugwaruka urubatse cyane cyane umuseribatera uri single very single ati very single ati nongere njire ko na very single. Yego nuko Yes, urakoze cyane kutwibwira mbega muri rusangi Jean Claude mwoba mukora ibiki mwiyungunganya mudukina bivuze kuri umufundi ariko ndashaka utubwire vyimbitse winjiye indani akazi kawe k'ubufundi mbega ugakora gute wavyinjiyemo gute wabonye gute ko ukora uwo mwuga wumvise gute ko bishobora uvuga ati je vraiment ndumva yuko igifundi ndagishoboye ndumva yuko nuja kugikora vyatanguye gute vyaje gute? Jewe kuntu vyatanguye maze nk'igihe ndamaze nk'imyaka nk'itatu ndabikora gusa intango ntiyari yoroshe mugabo ubu ni bon aho bigeze gusa ukuntu vyatanguye atanguye nyine nza guteramana n'abandi nyine aho dusanzwe nkorera aha muri ville ndaterama ndabona ingene bakora gusa kubera nari nsanzwe ndi mu informaticien
narize ndarangiza, uraza urangije ukaraba ubushomeri buguma bugukubita uri home, kumuraho ntaco uri kuraronka n'utuyinite kugira uturonke n'ingorane, kavuga ati bino bintu wapi sino bisabira ko reka ngene negera abagenda nyene bariko barakora ama business ndabingene bariko barakora. Hama mbona bamwe baradandaza bafise imitahe myinshi, nanje nkabona nta mahera mfise, cyamvuga ati kuba nari nsanzwe mfise don y'ukuntu nzi gukora utuntu n'utundi duke muga ntihari cyane bisanzwe nyene, nkaba nasanzwe narize na informatique, nacenja mu gisata cy'ubufundi, ndakora ubufundi nyene nzandara nyine abandi bagira baraza baranyereka, gusa rero ndatinda ndabimenyera vraiment, nkakora hardware na software byose ndabivanga. Hardware bari ku hagize ugurura uzigirane, software ni bari kwa kundi nyene ubikoreye ibintu byo ku mashini nyene, ubukorikori bwo ku mashini ibintu nk'ivyo nyene. Ego Claude, hariho abandi ba jeune baba bumva yuko ivyo bintu mengo bobikora, mugabo agaca yumva umengo ni ibintu bihanitse, agaca yumva umengo ibintu ndavyinjiyemwo si ntibizongendekera neza, akumva umengo ntibizogenda neza. Wewe nawe watubwiye yuko intango ntiyari yoroshe, mbega ntivyari vyoroshe gute? Vyari bimeze gute? Urashobora kutubwira ukuntu ushobora kuvuga ko bitari vyoroshe? Nivyo intango yamigoye, ariko urashobora kutubwira intambamyi wagize mu ntango ugitangura kwinjira mu mwuga w'ubufundi. Mu ntango uhura n'ibitsitaza byinshi, hari gihe ugitangwe nyene tuvuge nkuko je nabibona, nakubwiye kata mtaye nari mfise, nta mahera nari mfise, mugabo nisunze abagenzi n'abamfise nkabona ivyo bariko barakora, nkaza ndagenda nicarana nabo kugira nabo banyigishe nshobore kumenya. Hama ndatina ndabimenya bivanye n'ivyo nari nsanzwe nzi, nkaca ndabikombina n'ivyabo bica bimvyazira umusaruro. Ikindi naco cyagiza kiramfasha nuko nyine yaciye nko mu mwuga sanzwe nkora, utegezwa kuba umuntu ari honnête, maze kuba honnête abantu bagakunda uko nyene kubera ukuntu basobanura ibintu, ukuntu bagirira neza. Nimba ari kigwa akavuga ati kiragwaye kakimwereka, nto muceye akavuga ati ico nahinduye ni iki, phone yari gwaye iki, vyose kayimwereka. Aha niho ashobora kuryoherwa akabona apana vyaye bivuga ati yari gwaye ibintu banabimweze n'ivyo wakuyemo, ntabimweze n'ivyo ramplace akabigira bibona, byo biryoshe cyane kandi bituma na kwizera bimugiriye neza. Hama intambamyi zabaye kwari uko kuntu ntari nabaye determine nyene haje wiyumvira ikintu ntube determine kugumuva office ugona nka nyene tabandi ko bafise imitahe myinshi nanje akaba atamfise bigende gute canke ngenda yakende ukagomba kugenda kwa kuraba wose gati mfasha mihana nanaya ukavuga ati vraiment hamwe nciye mpomba navyo genda gute. Njo gituma cenja mu bintu vuga ati ibintu biza gusaba don, nta mutahe biza gusaba habo, biza gusaba kwitanga gukora cyane kugira ngo ndonke nanje ico nkeneye. Hamaze gukora mu kibanza umuntu byandi bya ya telefone ntatinda nabidandaza, turashiraho n'ama accessoires, turashira muri ibindi bintu byankenerwa kugira ngo umuntu aje gukora aguze ni telefone umunsi yapfuye acaza gukoresha, canke ari pièce duhindura dutoraho nyene, ugasanga ibintu bimeze neza, uri kwaronka profit, uri kwaronka naka benefice nyene nawe uvyumva. Vya bindi baguma wimvira ko bitoshoboka kubera wahereye muri bitoyi bihera bitangwa kuza biruguruka, inzira yuguruka nawe uvyisanga mugasanga umuntu wese araje hari ati ndangira kwa ntuzeye kwa Claude hakorera, kazomba n'undi muntu ariko aragutelefona umuzi ndungizwe na ntuzeye ngo amukoreye ibi nibi cyangwa amuhaye ngo agatelefone kameze neza, urumva ukashima dukorana uko nyene vraiment. Kandi usanga wavyinjiyemo bice bitangwa kunezera kuko babiri kubiguha nico wipfuza. Yesu uravyinjiyemo uratanguye kubikora, urahuye n'imbungamizi, ibintu ngene bitari vyiza mu ntango ariko ntivyaguca intege, uravuga uti jefo yuko mbandanye umwuga ndawukore, ndiko ndafocusinga imbere, ndiko ndagerageza no gushikako ku kintu uba wifuza gushikako, urabikoze. Mbega niyihe novuga gute, nihe strategy ukoresha, nubuhe buryo ukoresha kugira ugumane abakiriya biwawe? Mbega hari ukuntu ufise ubakira kugira bagume baza, ubikora gute? Cyambe na mbere iyo wabanye n'abantu batandukanye, tufanye basi nko muri interna ukabana n'abantu
b'imico itandukanye n'abakiriya abarugo hari abakiriya baza bakaze n'abakiriya baza umenga ntibazi ibyo baje kurondera bose bakeneye ubufasha kandi uba aza akaze nawe nabakeneye ubufasha kuko abantu baratandukanye kacumenya nyine wose ngene uba managing ngene aje akaze ukoroha ukamwereka ingene ibintu bimeze ukanamusigurira wawe naje ibintu menga ntavyazi ukabimwigisha ukamubwira ati ibintu burya bimeze uku nuko bikaca bituma akubwirira icizere achatangwa sinogira icizere achabona ati no muntu vraiment sebo byagira bimeze uku nuko kandi ndabisanga bimeze uku nuko anje niho abantu baje batangira gukundira ugasanga uri kuragira clientele kubera ibintu bakoreye abari vya bon kandi bose utegeza kuba managinga bose ukaze wiyurusha utazi ibintu ukanabimwigisha kugira nawe nabimenye ukaze ndawe ukamwireka kwicisha bugufi ukamwe kugwica ubukeneye kaguhereza amahera nawe bakeneye yuko mukorera ibintu vyiyo bigende neza cyo gituma ariko ndakunda kumva bivugwa aho hanze canke nanje kumbure vya vyarambaye ko ugasanga uragiye umufundi uramwetse ati je telefone igwaye kiniki ati canke je nshaka imashini umushiremwe ibi nibi mugabo ugaca usanga hariho abafundi bamwe bashira imbere inyungu zabo akumva umengo wewe yo gukorera ikintu mugabo agacara akandi kantu yica muri telefone kugira ayo mafaranga arenge ko canka guca amahera menshi kugira caja ku mufuko wiwe biga ivyo nkawe nk'umufundi uhora ubibona hajya ku mbuga hajya ukorera ivyo urazi mu buzi ha abantu baba babigira bivanye n'ukuntu umuntu abateye n'abandi nabusanga batabigira je nko muri ivyo bintu nta nivyo mparangira nta nivyo niyimvira kugira kandi wewe wibaza ko vyo biva kuki urumva biva nko kubukene cyangwa ugasanga umuntu niko ateye ugasanga yo mudahuje ugasanga aragira paranganije ibintu kuri mutahuje mugabo nige usanga nyine ni accident nyine yabaye nawe accident cyo gituma ikintu gikora mu kiriya muri kumwe kugira ngo nawe ne yibonere nimba ari telefone imbigwaye nimba ari guhindura moteur nimba ari gushanja batterie nimba ari gutera eka vyose abibona ni habari bon gusa kuko ufite ikize amaze gukora ibintu vyinshi anayisiga akazuza kwitora kubera basanzwe kuzi muka kuba kubonye bwa mbere uteza kumwireka ibintu kuntu bimeze kugira cya cyizere kihaze kandi kucongere kihaguma vuga ati wa muntu nkora ibintu bimeze neza ego inyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye uravuga uti jewe sinoguma nicaye ngaha muhira kumbure niteze ko ibiro kanaka canka amashirahamwe kanaka azoza kundondera ati ngo uravuga uti je vraiment reka ngende kwikorera ibintu by'iwanje nkoresheje umutwe wanje nkoresheje n'inguvu ziwawe hama winjira mu gifundi imyaka 3 ikabirangiye uri kurabikora mbega hari itandukaniro rya Claude wa kera na Claude wubu hariho nk'ikintu kiboneka canke gifadika uvuga ati kino kintu je nagikuye mu mwuga wanje je vraiment ko ntambwe ngeze ko cyane nko nivyo maze kugerako ndabikesha umwuga wanje kuko ivyo ngira ko vyose nivyo biwuma ibi nivyo biva ku mwuga nkora n'amahera na ngura kanaka ariya uduhuzu duki mu myikoro imwe cyangwa kurangura umugambi runaka bifise aho byavuye nje gituma rero mvuga ati kano kazi vraiment ndakubaha cyane ko karantunze kuko before kunari imeze vraiment nari mu bukene kubera urazi iyo wihirije amashure ukicara home urumva home hararambira amahoro reka ndabavunira akagohe kuri Linux gira ibihe by'umunezero mu buzima bwawe hamwe na Linux Music Company uruganda ruhinyanyura amasanamu hamwe n'amashusho uko ubuhinga bugezweho ubuhinyanyuzi niwo mwitwarariko wacu mwari kumwe na Gina Generite Riteka umumenyesha makuru kuri Linux TV turashaka kumenya abafundi muri ku kazi muhura n'intambamye izihe jewe nkaje ndihera ku bwanje nyene zavuga nk'intambamizi bizigeza kumbako urumva intambwe dukunda guhura nazo turashaka guhura n'impambamyi umuntu ashobora kuzana telefone ugasanga iraka ntisambura yani nka Samsung ugasanga iraka ikaguma iri muri Samsung canke ari technique ikaguma iri muri Tecno itavayo rero mu kiya wayizanya ati telefone yanje imeze kuno
kabibona wedeje cubona kari programme ari kuyiflash mugire ugiye kuyiflasha ugasangirwa emoteur ikizima kubera moteur ugiye kwishamo programme ashashe kandi nayo nti kubera ubugwaye bwa moteur kitera izima kubera itabikiyakiriye nyene mugabo yari komemeze bien ushyizemo programme ashasha kitera yashi na direct kitera iyi programme gati sambre kamera bien kamera nkuko yari imeze bwa mbere mukira yashoboye akuzanira telefone ayikuzaniye uko nyene hama wayiflasha ikazima achavuga ati nguramwiciye telefone cyumubwiye ati nasizemo programme ashasha kubera isanze gwaye moteur yacigigo kizima achavuga ati ngo rero ngucu usubize kuntu uko yari imbere ngo telefone yiwanje ngo yari ifise nta kibazo yari ifise ngo ataruho yari yasiko yaka aha rero monshera kugira muhuze harinda kuza ebana abantu bakabumviriza bati none wewe kuvuga ati wazaye telefone ikomeye wayizaye mu kumufundi kugira igirene kugira ivure no gutuvuga ati ko wayizanye ikomeye tere mufundi yayivuye byari bimeze uko ipani yawe nayo ni kubera igwaye iki abihaririye mugaca mu gurindi moteri sha higaca isigati genzoza dushiyemo moteri turabe kushimisha mu moteri kace yakabye hama ya confiance reka atakazi wake cesubira kagaruka ati bwa bundi nje nari mu makosa ko tuzi ko hari abantu bamwe usanga bagoye gutahura ibintu ibi nabiri ushobora kumusigura ati burya byagenze uku vyapfuye kubera iki wowe ntibiguca intege ivyo bintu uvyakira gute ibintu nk'ivyo ubona biba biri ko birakubako kandi wewe uzi yuko ataruha ruba wabigizemo ibintu nk'ivyo birakunda gushika uri mu kazi kandi ukunda kandi usanzwe uzi umerita kandi uzikaguha gafite ico kariko karaguha inama mizo nziza ugerageza kuzirinda kandi ukamenya n'ukuntu ubana nazo kuko nta kazi nakama katarimo risk haba ubushoferi yabiki urimo risk ukagonga uhagira nte n'ibintu bishika rero iyo risk ije urumva utegeza kuyikemura tuza kuyikemura kandi bikagenda neza utamutima risk ho urumva bikunaniye Yes, mbere yo kurangiza ikiganiro turashobora kumenya mbega nk'umuntu yoba akeneye umukore telefone kanaka canke n'uwundi muntu yoba yumva ashaka ubumenyi kanaka mu bijanye n'ubufundi urashobora kwigisha urundi rwaruka urashobora kuvuga ati je uyu muntu avyifuza ko ndamufasha ndamuha ubumenyi kuri buko mfise umuntu yo kuronka gute umuntu yo gutwara gute jewe ndafise adresse yaho nkorera nkaba nkorera ngaha kuri muri Haruya Ideal muri Galerie Express numero 3 nkorera tsina bakabanzi kari Claude hama nashobora no gusigana nimero yiwanje hama kananyibariza info kuri bimwe iyo bakeneye kumenya cyari yari cyo keneye kunganirwa kandi nkabasaba yuko abajene bakiri bato nubwo turi mu bihe bitoroshe usanga atakaza uronka wiga amashuri nturonka akazi igumwuga rabi kinje cyose kwiga kipfe kuba kikwinjiriza amahera hamuhere kwayo mahera utera uduga bukebuke uriyo huguma wicaye urindiriye no kora nta kintu cyose uramusige guha inoti chipa mire ukigumiye ko nico kizoguhica ukeneye ahige naho kaza kazoza kukurondera utakugashaka kubera bivanye naho kipashe ibintu by'iwawe uri kurakwirikirana cyangwa ugasanga uri kugaha abandi Yes, reka ndagushimire cyane ku mpanuro utanze utikora kabisa hari abandi mpora numva bavuga ngo abe makenda yabone no kuvuga ko ikintu cyose uzi yuko gishobora kuguteza imbere gishobora gutuma wunguka mu bumenyi canke no mu mafaranga kuko byose biba bikenewe hari ibintu dukora ngaha si ngombwa byose ngo bitwinjirize amafaranga no hari ibintu dukora kugira bidukuze mu bwenge tumenye ibindi bintu tutaba tuzi reka ndagushimire cyane Claude nawe murakoze cyane nongere kandi shimire nawe wadukurikiranye kuva mu ntango ugushika no ku musozi w'ikiganiro ndakwibutsa yuko ni Linox TV ni jina namwe ko murabona ndabashimiye cyane ciao ciao